mwaramutse bivanye naho muri ko muradukurikiranira. Reka nongere kandi ndamutse n'abariko baradukurikirana bari hano iwacu mu Burundi abatwumviriza baciye ku murongo wa FM 91 n'ibice 4. Ubu umwanya w'ikiganiro rimaworore ukingira ibidukikije. Ikiganiro kimara isaha yose turiko turarabira hamwe ibijanye n'uburimyi, ubworozi mbere n'ibidukikije. No musi rero tukaba tuzaguhagarara cyane ku gisata c'ibidukikije, ariko imbere yuko ndababwira ivyo tugomba tuganire, ndabibutse yuko ijwi mumva ari Ami Patrick Irakoze. Ni n'ikiganiro kandi mwateguriwe na jewe nyene kumwe na mugenzanje Dolor Nivyiza, dusanzwe dukorana kino kiganiro. Ubwa mbere kanda kwakire Don, umeze neza? Umeze neza ndashima Imana, ndakinguruka nizere ko nawe ari impore. Namahoro cyane. Aho wagiye uraca wabonye bimeze gute? Aho nagenda cyane abonye aramarame n'ukuri sinidoga, aho abandi bari n'abandi bose bakora twumviriza, nizere ko bameze neza, baraho badutega amatwi ikiringo cyo mu kisaha yose turi kumwe tubayagira ibi nabiriya mu byerekeye uburimyi n'ubworozi mbese n'ibidukikije. Mu bidukikije baraza kutuganirira, turi kumwe na Butoyi Onesphore yaje aserukira ishira hamwe ABN. Butoyi Onesphore, reka ndaguha ikaze hano muri studio Samirizi Irebe FM. Murakoze cyane Patrick ko mikaze hano muri Samirizi wanyu kugira ngo tuganire ku bidukikije. Cyangwa uko haje kubivuga naje serukira ishira hamwe ABN gishinzwe gukingira ibidukikije. Nkabanje ngo tuganire ku bijanye n'ibidukikije dusanzwe twahisemo gukingira mu ishyirahamwe ryacu. Nuko dushime cyane kuba mwashoboye gushika hano, ngira ngo turaza kubashimira novuga na cyane mu mpera z'ibiganiro, ariko amashimwe ubwa mbere mubanze muyakire, mungera kandi munaramutse n'abariko baratwumviriza. Ndaramukije bariko baratwumviriza kuri Samirizi Irebe FM. Nongera ndabatumirira gukurikirana kino kiganiro na cyane ko twoma tuvuge ko bidukikije ari byo nkora mutima kuri twege igihugu cyacu gihanze amaso kugira ngo dushobore kubikingira ntibize biduhitane twe guhura n'izo mpanuka ziraturuka kudakingira ibidukikije. Twinjira mu idonido ry'ikiganiro. Butoyi Onesphore, turahera ku kibazo ca mbere, mbega ibidukikije niki? Abariko baradukurikirana botahura iki mu bijanye n'igisata c'ibidukikije? Abariko baradukurikirana ku kijanye n'igisata c'ibidukikije barumva abantu benshi bakunda kuvuga ngo ibidukikije. Ibidukikije nico kintu cyose mubona gihema, cyaba icyo tubonesha amaso canke ivyo dushobora kubonesha na za rugagamisha, tudashobora kubona gifise ubuzima. Ni ibintu byose rero mubona ngaha, byaba ibiti, byaba inyoni, byaba udukoko turi munsi y'ivu, ibintu byose mubona bifise ubuzima. Natwe nyene tutisize inyuma turi mu bidukikije. Iyo muvuze ibidukikije turumva yuko ari byo zose, ico cyose gihemuka, ico cyose gifise ubuzima. None mbega nivyo koko twokingira ibidukikije ni kubera iki? Twokingira ibidukikije cyane gose kubera ibidukikije iyo bihungabanye bituzanira ingaruka mbi twebwe abantu. Mu kubikingira rero si ukuvuga yuko umuntu wese yoshobora kuvyiyobagiza, yofata intumbero na cyane yo kuraba ko ahabaye atakintu kiza konona ako kantu kose kakanyabuzima kari ngaho, kuko gafitiye ubuzima. Kadafitiye ubuzima wowe kiremwa muntu karafitiye ubuzima ikindi kintu nk'ikindi gikoko bisanzwe bibana cyangwa igiti bisanzwe bibana. Ugasanga rero iyo ukuye kimwe wononye ikindi. Kumbe mugira ko muduhana karorero bimwe mu bidukikije bishobora kuba bifise akamaro cyane gose. Nk'ubu urabona nk'ibiti, ibiti biri mu bidukikije, kandi iyo ibiti bitahari haza ubugaragwa, inkukura igatwara ibintu byose. Iyo imvura iguye ari nyinshi bamaze kubona ibintu by'imyuzurira byavuye kuri iyi mitumba hejuru ya hanamiye iki gisagara ca Bujumbura itambaye. Ibyo byose byavuye kuko isi yacu itambaye ibiti, bikaba byarahitanye ibintu byinshi kubera amazi ntiyarosa ahagarara akajaza konona ibintu ino mu biyaya.
ikindi nashobora kuvuga murashobora kubona nk'abantu iyo bariko bararima barashobora kurima bagaturira iyo bariko baraturira rero bibagira yuko ujya muriro uza guturira tujya dukoko turi munsi y'ivu dufitiye ubuzima vya biterwa ni ukuvuga dushobora gufata gutuma isi hema hama iyo si nayo igashobora kwimbuka ivuye ku biterwa wayiteye kuko vyarose izo mpemu nziza zashoboye gufashwa na bwa bukoko buto buto buri munsi y'isi. Uravuze udukoko duto duto kandi nibaza yuko nyene nkuko wagiye urabivuga wavuze yuko ari ugukingira no kuvuga ibidukikije nico cose gifise ubuzima ico cose gihemuka. Mbega gukingira ibidukikije turabona ko hariko haraka izuba ryinshi turanabona n'imvura hari gihigwa igihe kitari gisanzwe gitekanijwe mbega aho hari isano bifitaniye no kudakingira ibidukikije cyane rwose bana nk'ubu murabona ko imvura iyo hari amashamba menshi imvura igwa igihe kinini hama iyo mukuye amashamba imvura ikigwa igihe gito hakaca haza ubugaragwa no kuvuga ko cyanke iyo mvura irenzigwa ikagwa ku rugero rudasanzwe ushobora konona kubera yuko ata bintu bishobora guhagarika iyo nzuba cyangwa iyo mvura cyangwa iryo zuba byavuye kwihindagurika ry'ibyo bihe mwumva bikava nko ku bushuhe bwinshi kubera yuko ata ubushuhe bwavuye kuyononekara ry'igisenge ryavuye kuri iyo miriro nyakanga kubera hatse izuba ryinshi urumva yuko iyo miriro iba yadugije imyuka mu kirere akaca hatuma haduka ubushuhe bwinshi ubwo bushuhe nabwo bukaca buza konona ibidukikije ngaha ku isi na cyane cyane iyo hashushe cyane nawe urumva ko no mu mubiri urahungabana. Nivyo murahejeje kutubwira ibidukikije cyari cyo munana tubwiye mbega kubera iki twoshobora kubikingira kumburengira ngo tumere nk'abasubira inyuma gatonyi mbega mwishira hamwe yajyanyu ABN musanzwe muhakorera ibiki nyezina mwishira hamwe bacu ABN nkuko mubibona ni association burundaise pour la protection de la nature kare ntigitwa uko gitwa ABO ritarahindura izina bari twari dufise igisata cyo gukingira ibidukikije na cyane cyane inyoni mugabo twararavye duti twoguma dukingira inyoni zonyene zitagira aho ziba dusha tubigije umugambi wuko twohindura izina tugasha duhindura n'intumbero yo gukora ubundi dukingira inyoni tugakingira naho zibaye ahanini rero jewe nkuko naje ngaha muri mva mushyama ABN sanzwe njejwe ibikorwa byo kuraba izo nyoni nyene uko ukwezi gutashe no kuraba ko aho zibaye hatari ko harahungabana. Murahejeje kutubwira ivyishira hamwe ABN muratubwiye yuko ubuhe ubwa mbere atari ko gitwa mbega mutubwira kubera iki ryahinduye izina munatubwira kumbure iryo bari maze igihe kingana gute ribayeho hano iwacu mu Burundi. Ishirahamwe ABN ryatanguye mu mwaka wa 2000 ubu amaze imyaka 24 riri ku kivi rero twahisemwo guhindura izina kera no kuvuga ko twakunda kuraba inyoni kuraba amoko y'inyoni ari ngaha mu gihugu ndetse no muri aka karere kose tujya turabona yuko inyoni aho ziba naho nyene hakwiye gukingirwa tujya dufata intumbero yuko rero twoja duproteja na nature twogomba no kuvuga tukaraba aho zisanzwe zibaye tukaraba ko hameze neza kuko iyo zibuze aho ziba haca havamwo ko nazo nyene zisha zihunga ku karere canke zikabura aho zirondokera niyo ntumbero twafashe. Muravuze ikijanye n'inyoni mbega mukavugana naho zikwiye kuba
mbega ubundi ko tuzi inyoni zifise ingena zitegura inzu zazo aho zisanzwe ziba mbega kujya kuntu zitegura bijya vyari vyazo mbega koko nivyo mwene uvuga nk'abafashe iryo hangiro ryo kuraba ingene izo nyoni zisanzwe zibayeho n'ingene zikwiye kubaho naho zikwiye kuba mbega uko zisanzwe zibayeho ubu unye nibwo buryo bwiza canke hari ibindi bintu kumbure mwe mubona kumbure zo hava ahandi hantu zo hava ziba ndakunganiye ko no kuri ico kibazo mbega baca tubwiriramo hariyo ubundi bwoko canke hari izindi nyoni mu nkishira mu mvuga ati izi nizo natubwe tuje korora kugira ntizishikirwe n'izindi ngorane canke zose gusa muzirabira hamwe muri rusange kumbure ngira ngo sinzi ngira ngo turaza kukigaruka ko nico kumbure ngira yobanza katubwira no mvuga ibijanye n'inyoni ahantu ikibanza ciza zikwiye kubamo kumbura ngira ngo ubwoko turaheza duce tubugaruka ko kuko muraza kutubwira muri kino kiganiro mbega hani wacu mu Burundi dusanzwe dufise inyoni zingana gute zo musanzwe muzi ubwoko busanzwe buba hani wacu mu Burundi uburi hanze y'igihugu butarashobora gushika hano byose turaza kubigarukaho muri kino kiganiro ariko mu nkundire duhere kuri kino kibanza ciza mbega zikwiye kuba mu kibanza ciza ikihe inyoni kibanza ciza zikwiye kubamwo naho mu mashamba zagenewe kuba icyo gituma no kuvuga amashamba ariyo nkingi ya mbere umuntu akwiye gukingira kugira ngo akingire naho ziba yego hariho kandi inyoni zose ntiziba mu mashamba hariho iziba hampande y'amazi hariho iziba mu binogo no kuvuga rero aho hose zibaye utegeza kuraba ko zibayeho muri ubwo buzima aho zibaye aho zategerezwa kuba kuko inyoni iba ahantu n'ubwoko bwayo nuko isanzwe imeze hariho ibintu mengo biragoye sinzi yuko twofashanya kugira ngo tutahuzanye muravuze ko nibyo hariho iziba mu mwonga hari n'izindi ziba ku musozi none inzu zazo bundi zibwizwa gutegurwa gute mwebwe mukingira inzu zazo gute umuntu mbere gukingira izo nyoni nyene ku bisanzwe twe dutegura inzu zazo ahubwo zo zirazitegurira twe dukingira aho zibaye kugira ngo nazo zironkere zitegurira izo nzu zazo mukahakingira gute no kuvuga nk'ubu uri inzu ubona nk'umuntu yadutse agafata aho hantu akaja kuhashira imitego nimba ko bariko barazigwanya canke akaduka akahashira umuriro nimba ko bariko aronona inzu yazo no kuvuga rero twege canke agaca ivyo biti zishobora kwarikako umva nk'ivyo byose duteza kumvisha abantu ko ivyo biti babona ngaho naho babona kumenga byo bagirira akamaro hano iyo ukikiye umenya ko hariho n'ikindi kintu wononeye aho gishobora kuba none mbega hoho izo nyoni muravuze ko mukingira novuga mukagerageza uburyo bwose mushobora gukinga kugira ngo aho zibaye zishobore koroherwa mbega hoho none aba bahigi bobo ubu unye bimeze gute iyo mubafashe bigenda gute canke hari ico umuntu ariko arahiga akahiga izo nyoni ntibinemewe guhiga ntibinemewe kuko novuga yuko ntibireko mu mategeko y'igihugu ko umuntu aza guhiga ibintu inyoni zo mu ishyamba canke ibikoko ibyo ari byo byose mu ishyamba nicyo gituma rero iyo tubonye umuntu ariko arabikora turamubuza tugerageza kumwereka ineza y'ibyo bintu ariko arakora inabi ariko arakora kugira ngo abihebe ashobore kuraba gukora ibindi ashobore twavuga nk'umuntu akunda guhiga nk'inyoni turamwumvisha yuko yogenda korora nk'inkoko zo zirekuwe hako aza guhiga inyoni ziri mu ishyamba ariko ubundi naho ashobora kuba yariko aragerageza arabe ingene yoronka ako kanyama ashobora gufungura nicyo gituma tumuhanura ko yogenda korora umva si inyoni zose ntiziribwa mu bisanzwe zikeneye gukingirwa reka ntiziribwa barya intuma barya kuvuga ni inuma inkware
abo oye baba baciye mu ryahomye amategeko baciye kubi n'amategeko kuko mu bisanzwe iyo ubonye umuntu ariko aronona ariko aratera nk'inyoni aba ariko aragira nabi kuko aba ariko arayihungabanya kandi nayo hariho n'ibindi bintu yoza kugirira neza abenegihugu. Ego kumbure sinshimye kukujana mu novuga mu gisata c'imanza canke guca imanza uyu munsi umuntu ariko arahiga amategeko avuga iki kuri uyu muntu ufashwa ariko arahiga baramupfunga cyangwa bakamuca amande. Ego umva n'abariko twumviriza bumve ko atari numva na leta ibishigikiye ko irabishigikiye kandi cyane gose ko kizira kikaziririzwa guhiga ibikoko byo mu ishamba. N'ubu turabisubiyemo kirazira guhiga ibikoko byo mu ishamba. Ni barabe ibindi bakora abakeneye inyama bagende borore. Hariho ibitungwa tworora mu mihana abareke kuza guhungabanya ibiri mu ishamba. Bananyije ngaho nyene akabandi kabazo no kubaza eski none nkuko arumva none akamaro ko ari kanini eski akamaro k'inyoni kuri twebwe naka akamaro k'inyoni ntangere kuri twega abantu. Ego inyoni uko muzibona urashobora kuzibona wowe ukimvira ko atakamaro zifise. Wewe mu gatondo wavyutse ego ikikwemeza ko wewe bwakeye n'igiki inyoni wewe insubire ndakubaze kandi kuva iyo uri kuragenda uri kuragenda ukabona ahantu bariko bararima urakunda kubona utunyoni ko biti nyamanza dutembera mu ntuze mu ndimo. Ego kandi kenshi barakubuza ko twica barakubuza no kunadutera. None baza ko ari kubera ni kubera yuko zijya nyamanza bazifata ko iyo babonye nyamanza nkuko abari umugisha ababoneka ko azokwimbura. Noneho biranavuga ngo yavyutse inyomvyi ngo yavyutse inyomvyi. Ikijya n'ikimenyetso rero cuko usibye yuko none inyoni zifasha nivyo iyo umuntu avyutse arumva inyomvyi arumva inyoni ziriko ziravuga na cyane cyane hajye mu gaturuturu hama kandi ziranagenda no mu mirima. Mbega hoho ntaho bishobora gushikaho izo nyoni zikonona imirima novuga nko mu gihe c'impeshi mu biharage canke igihe haba hageze c'agatasi mu gutera ibigori. Reka manda subira inyuma ku byiza by'inyoni ego kugira ngo nce mbandanya ibyo byo kuba ngo zironona. Ibyiza by'inyoni mwe murashobora kubona ibiti ngaha aye bitandukanye kandi bitatewe n'abantu. Ego ivyo biti birashobora kuba byavuye hanze y'igihugu bizanywe n'inyoni. No kuvuga zirabijya zikasha ziza aho iwacu zikatugendera ahajya zibaye zisha zisiga zisha zihatana uvuga ngo nyirana amase. Hanyuma ayo mase bari mu imbuto zikaca zimera natwe rero tukaca tubona ivyo biti bikaca bigaruka kutugirira akamaro kandi byatewe n'izo nyoni. Cyanke inyoni irashobora kugwa mu ishugwe. Ego ishugwe ry'irigabo ikashitwara imbuto igiye kurondera ubuki mu ishugwe rindi ry'ingore ikacisiga no kuvuga itumye izo mbuto zibiri zishobora guhura kugira ngo zive mu cyamwa. Je ni byiza by'inyoni. Inyoni kandi novuga yuko zifise akamaro kanini nko mu esimaruko no kivuga mu Kirundi. Ikombreki naho ho bari mu Gifaransa ntacu kivuga ngira ngo cyane sinzi nariko ndavuga nk'ubijaye na kugwiza mu vyamwa ndetse no mu vyamwa mu gukura ingwara zafashe ibitegwa. No kuvuga inyoni iraza igakura burya bukoko buba buri bwaje ku bitegwa ikaburya icyo gitegwa arashobora kubana yakimera. No kuvuga irakinya ingwara no kuvuga irakura burya bukoko buto buto bwonona bijya bitegwa tuba twateye mu mirima. Umva ko zifite akamaro ntangere.
zifise akamaro uravyumva ni bya bindi nyene usanga umuntu atabimenye ego wari wavuze ibyo konona nabyo mu bisanzwe uko bimeze no mu kirundi barabivuga ngo wankurimira umwana w'inyoni ngo wakanamba no kuvuga akicwa n'inzara ibyo zikora ziba ziriko zirafungura sibyo twozihora kuko zijya bike gusumba akamaro zitumari ntuba uri kuravuga nk'intuze nko muramaze kubona nk'aboroye inka urayishira hari ibibugu bikaza bikayinumagura ibibugu gasore bikayinumagura ugasanga inka yamerewe nabi ariko mugabo muri haji nyange zigirira neza ko ziza kunoba zanyondwe ziza kunoba zasazi ukaca usanga inka yawe imerewe neza ku musozi aho iri kwirarima iri kwirarisha none kumbure urabona iyo hageze irima cyane cyane irima ry'impeshi urazi ko batera ibiterwa bitandukanye cyane cyane ibiterwa novuga igiterwa c'ingano canke igiterwa novuga acuburo muri kijya gihe iyo umuntu yabivye nayo masaka canke uburo canke ingano inyoni kenshi usanga ziba ziriko zironona reka ndakivuga uko kumbengira muraza kunkosora hanyuma kandi iyo hageze mu yera ry'ibigori mu yera ry'amasaka mu yera ry'uburo novuga n'ingano nazonyene turabona neza ko inyoni zikunda kuza novuga ugasanga zagutanze kwimbura we utarimbura muri ico gihe ntizifatwa nk'izonone nizifata nk'izonone kubera biba byavuye kugusamara kwa nyene umurima kuko iyo urimo urarinda kuko ivyonona n'inka uyo canke impene utazirinze zirona nico gituma rero inyoni ntihoco zihora ngo nuko ngo zikunda umuceri canke zikunda ingano ziba ziriko zirarondera ingene zibaho ingene zibaho kurya nawe nico gituma nakubwiye ati wanka kurimira umwana w'inyoni uba agapfa n'inzara wewe nawe nico cyukora ucurinda hamaze kurinda kandi bakubwira ngo urinde ngo ucuzirasa cyangwa ngo uzurazitera amabuye urahinda zikagenda zikigirwayo hama mu murima wawe ukera naho ugasarura mugasarura ukaronka ibyo urya n'ibintu utazabononeye ego nukuvuga rima utarimye n'umwana wa ntacazo rima uwo mwana w'inyoni agiye ko hama umwana azoro ariko imbere yuko tugisozera butoye Onesphore nta kajambo muba mwibagiye akajambo hanyuma agasikarugi tabona agasudikarugi nuko gukingira ibidukikije ni bya twese kandi ntibisaba ngo wambara neza canke ngo uvuga akomeye no kuvuga ni karahara mu ruganda ntibacura iyo udakingira ibidukikije biragaruka wenyene bikaza kutwononera ni naco gituma rero murabona irihindagurika ry'ibiheriza riraba iri ryose riva kuko ibidukikije twabifashe iminenegwe nico gituma rero ntumiriye abantu bose kumva yuko gukingira ibidukikije ari ntangere ikintu kuvuga ikintu cyose kiri impande yabo yawe umenye yuko kigufitiye akamaro gifitiye akamaro mugenzawe atari ko conona uko wishakiye niko nohanura abantu bose bariko baratwumviriza kuri Samirizi na cyane cyane bamenye ko guhinyara ari bibi kuko Yesu ari kugasiga ndabizi sinari kugasiga kubera ko nsanzwe ndi passionné ku bintu bijanye n'inyoni sinari kugasiga nejo mpamagaye gusubira mvuge iby'inyoni nta tuzokora mu gatondo rikarinda rirenga nta na kimwe uyu munsi nihaza ubundi bwoko bushasha kumburingira ngo murashobora no kutujya kara muti burya haje ubundi bwoko bw'inyoni hano iwacu turabe ingena twozifata neza ibintu nk'ibyo uye nuko mbona n'imyuzurire yabaye myinshi kandi zahora zitugendera keshi tukanazibona zaje ziva mu makungu zahunze ibihe bibi ubu rero kubera imyuzurire yabaye myinshi aho zahora zishikira haratewe n'amazi niyasubira inyuma tuzosubira tuze kuraba ko zagarutse twari mu kiganiro rimahorore ukingire ibidukikije hano munsi twakoreye ku gisata c'ibidukikije butoyi Onesphore yaje aserukira ishirahamwe ABN
nishirahamwe gihaye intumbero yo gukingira ibidukikije aho bariko barakorera cyane cyane ku nyoni yatuganiriye byinshi cyane butoyi bivanye n'ivyo twari twateguye yanatongereye ko kandi nibindi butoyi Onesfonda gushimire cyane ko mwashoboye kwitaba ubutumira hano mu Isamirizi Irebe FM. Murakoze cyane nagenda bashimiye ko mwamamagaye kugira nshobore guserura ibijanye n'ibidukikije naje biranezera cyane iyo ndiko ndabivuga yego Donda gushimire cyane nawe twakoranye neza. Ndagushimire cyane Ami Patrick twakoranye neza magize neza cyane gose tanako n'umwanya wamaze kugera reka shime n'abandi mwese mwako muradukurikirana muce kuri wezi 3 akaburungu Irebe FM akanguko mwako muradukurikirana muce kuri Radio Garden mwebwe mwese rero mugira mu wawe mugire n'umunsi mwiza murakoze cyane. Ima